simbwira mama Sara mama ungeza kumanuka kumwanya Elsie hangane Elsie asibye iyo hari umungu w'umutima wese yari no kuyumvira n'ibintu no bandaramukoreye mwari baza muri ambassade kugenda mubeshere gusa bagira basi bandekure mvuge ko bamfasha nabi Sara ibyo byose nabikoze kubw'urukundo nayo ndamukura gusa yagumye mbona inkirofa yagumye mbona ko umengo nta traumate si wavuye muri Saudia udahejeje kontra uje kuja kugira mariage n'umuntu mukundana rero kintu cyambabaje ari no mu bantu batumye meba amashusho genje kurondera amahera mva nahetse twaza mebye ndavuga ati mvuye no ko ari byo yambwiye ati Elsa ibyo biragoye genda urondera amarabaje niba tuce tugira mariage mva yari yabipanze kuva kera warugeje mu wakangara Sara nageze muri première scientifique byose yo byahereye mama nakatanutse mama yavuye ati Elsa twe ndurarwa no gukurira ishure guma uzogenda bazini waheza mama nkamubona nkigugu ko navuga ati wunkunda no sinzotwarwa na mama ebatse ndi umwana w'imfura atangura kugira ibintu nk'ibyo nta namwe ndikondabona ndikonjana ababyeyi bacu bo bageze baramara amahesa ndagusetse umuma bakare basetse nga ihangane sibyo ihangane Sari take kubimenyesha na Junior no kunegera kubishika no kubona amasisi ndamubona nako nageza no kuja kwiguwabo STV every story matters. STV mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye ndabaramukije amahoro y'Imana mboni saha kuri microphone wa mukunzi wanyu murabizi imisi yose nama nababwiye ko ndabakunda cyane muri abantu banje muri abantu bo ku mutima hama nkuko mubizi ndabisubiyemo ni saha kuri microphone hama uno munsi ndi kumwe n'umu invité uyo mu invité ashaka kuba ari gambira agaragaye kuri micro za STV ariko si umwana reka yivugire sister ni sawa Sara nasa prem umeze neza ho gato yaramutse abakunzi ba STV barako baradukurikirana ubaramutse ndabaramukije ama nta byinshi mfise no bivuga ko ibyo kuramukanya nitwa Elsa hama abakunzi ba STV murashaka kuyumvira ati eske uyu mukobwa ko ari gambira abonekanye kuri micro za STV hari iki ni gishasha batuzaniye ariko najewe ubwanje ntabyo nzi yaje kuko dusanzwe twakira abantu bose muri STV tukabumviriza yaje arambarira ati Sara ndagusabye kamera na micro ikintu kimwe shaka gushikiriza nk'ubutumwa shaka guhereza umuntu ariko nagico kintu ntaco ndamenya ari naco turindire twese kugira kitubarire urashaka kumbwira ikintu watubwiye twatse kamera ni giki Sasa rabanda kugira ikintu kimutaramenya nara nibaza ko abantu atarabarundi ari bo bantu babi ariko naremeje neza ko abarundi ari babi cyane mbo uri kuravuga abarundi ni babi gute kuko turi mu Burundi deja turabarundi cyane turabarundi kazi abarundi ni babi gute abarundi bose si babi gusa babi benshi barimo sanda gutwenze ndarushe mu kirundi ciza sara narakundanye n'umuhungu nkiri ino vraiment ndagenda bimeze neza byose nyene ukavuga ati uyu muntu mukundanye nyene n'abagukunda naho mukunda muranasezerana mu mahoro nyene nkavuga ati vraiment arankunda ndamwiyumvamo na nyene aranyiyumvamo sara ndagutura narashitse hariya ibintu biragenda neza nyene aramvugisha none uyo mungu mwarajanye canke wewe yagumye ino je nangiye mu mva z'akazi shitseyo nyene mu ngarambye ati Elsa turakuze twahoba hageze yuko twogira mariage ndi hariya ndemera ndatakazi muhira ndavuga mwari mugomba mugire mariage iyo mariage yari kuzoba gari Sara nta nindwi umva byarahombye neza byarahombye nta nindwi heze yari kuba iyo mariage yawe ikintu cyambabaje ntacuzi ibintu ndiko ndumva umugenzi wanje mfamfe yari nkuwo novuga ko twari duvukana yari naye gushana no mu kibana wawo ndi mwimanitiro majambo make umugenzi wawe nyene narababaye
aca numva ngo niwe agira sinumva ukuntu nobivuga Sara oho ndi numva no Sara none habaye iki yego namaze kumva mariage yahombye mu buryo bwahe nikosa wakoze habaye iki kuko sindabitahura Sara je mungu yarigume nta kintu kimwe twapfuye nakuyangana nkifisa aho ngeze Sara ndumva neza ko nofata umukobwa no canda mukererama bakanja nabo bashaka Ihangane sibyo ihangane ni ibintu byama byabaye sibyo ni ibintu biba mewe urumva byarabaye nta kindi wasigurira abavyeyi nta kindi wabwira nta kintu mfise mbwira mama Sara mama ungeza kumanuka kumwanya ihangane sibyo ihangane nukuri ibyo urabizi n'ibintu byama byabaye ndabizi birababaje muhira bari bagize ama preparation bari kubitegura urubanza rwawe sibyo Sara mama yaramarama avuga ko yarafise umwana agira ihangane sibyo ihangane je nakindi numva no gufasha ihangane izoronko yawe sibyo kumbura urya ntiyari ubi wawe numva ko tande mu ngono swa ku mutima wanje ko ndaramwiyumvireko ihangane sibyo ihangane urya nyamba yagiye kumbure ntiyari ubi wawe je cyo no gufasha ubu nuko gusa wo kwihangana Imana izokuzanira abi wawe ihangane sibyo nakuyangana ngifise muri kino ikintu numva Sanda kusabye basi uzona bimfashe nkuko ndazi neza akurikirana YouTube uzona bimfashe mwashoboye gushika ngaha basi tuhahurira ndamubona icyanyuma Sara numva ko uyo musheri wawe aba ari we tuzogufasha mwaje Sara ubukoze kubera ko ndume ko muno muri uwo mwanya ntazoshobora kwihangana ngo ngume ndamubona ihangane sibyo ihangane ndabizi birababaje kumva uri kurategura ikintu n'umuntu ariko muri iyo mwanya kigapfa ihangane ukomere mu mutima ibyabaye byiyibagize sibyo Sara sinshobora Sara yamenze igihe kirekire cyane iyo hari umungu w'umutima wese yari no kuyumvira n'ibintu noba naramukoreye mwari mukundanye imyaka ingahe 3 Boyego biragoye kwiyakira ko umuntu mwari mugendanye imyaka 3 ashobora guhinduka mevye yakiremwo ukomere mu mutima sibyo Sara nta musinwe nzigera nswaga umutima wanje umungu ndiko ndabonora sinzosubira ibyabaye byarabaye birahagije gusa ndipfutsa kumubona iryanyuma urumva kuki mukunda muri wewe Sara ndamukunda kandi cyane sinorera kubera umuntu noba narahebye jewe sinshobora Sara kwihangana byaranse cyane kandi no kuba nari nicaye imisi yose siningene byaye byameze Sara ngeze ku rwego no gutora telefone ntakitora na nimero yiwe ntashaka no kuyibona mu maso kubera ko nihenze nka naye birabana n'umuntu umwe nifuza kuvugisha muhira Sara kubona navuze ati reka ngende muri TV bamfashe sukuvuga ngo nubugugu ubwenge bwanje ndabufise kandi siyo ko ibintu bya rezo socio umuntu naba yarakoze ikosa yisubirako ko la majorité y'abastari tuzi hagize ikintu bavuga kuri rezo socio kirabamara amaza cyane Sara ndizera neza ko ibintu aza kubibona araza kubibona me je vraiment narengewe sinarinzi ko abantu bashaka kugira imitima nk'iyo ihangane sibyo Sara mama nawe yasaba n'ijana ntarimwima ikintu cyose yasaba narakimwima ariko wowe yapfa kuvugana banamurungikiye amahera samedi mvuga ati reka nyarutse ngende iyo samedi nizi ntange nkiri hino Sara nari mfise navuga ati ngira inkinyi no mu byanzo duhamara kata uri mu gihugu cyane Sara nari muri Arabi Sara haraheze nta twaza zari bwahere contraneri bwahere aha no kugirenze naragenda beshera bosi wanje ndaja muri ambassade kugenda mu besheri gusa bagira basi bandekure mvuge ko bamfasha nabi Sara ibyo byose nabikoze kubw'urukundo nari ndamukura gusa yagumya mbona ikirofa yagumya mbona ko umengo ntaco made si wavuye muri Saudia udahejeje kontra uje kuja kugira mariage n'umuntu mukundana Sara sinibaza Mba je mu buzima ndiko ndavuga ati ntaco na kandi yariwe mu ngwa mbere je nkore ibintu nk'ibyo nari nararahiye
abantu benshi bavuga nimba utarakunda nzo wigera uvuga ko urukundo rusaza sara jaho ngenze ndumva ko nimba gitano ifata nk'icumi ndabwira ko nduhuze amahera yose barondera bayarondera uvuga ati ni migambi yajewe n'umusheri wanje kugira tugire mariage. mama nakatanawe mumva abavyeyi urabazi arambwira amajambo menshi sinzi urushaho ukunda umungu bikagera hiyo sara ndakora ikintu cyose umuryango w'abandi ndawufasha ibintu byose ndabikora ndamurukira amarango ariko ari umungu yaramenze nana kimwe yakoze aramenduraza predote nsamdi muhira yabiteguye byose mira bateguye nana bateguye ntigezaza turagenda baragenda ku muronderi wabo baramubura iwabo batubye ati nana kimwe yari yatubwiye twebwe nana kimwe tubuze urumva nubwo mwabitegura webe yarabihisha iwabo nta numwe yarabizi. Sara ndagusabye naje kukwitura wewe nukuri ikintu kimuzonkorera azohoze ngaha tumfasha aze ngaha ko byaranduhishije kandi ndibaza neza ko bitazoherera aho nkimubona ndifuza siko no mubona ubwa nyuma ari ihangane sibyo ihangane nkuko nakubwiye vraiment jewe byanyobeye n'ubu nguma mvuga sinari nzi ko abantu bagifite imitima nk'iyo bahari umuntu mushobora gupanga ikintu wabo ntakivuge deja abantu barabizi nubwo umuntu abatarajyayo ariko ndibaza amahera murondera hariya muri Saudia n'amahera baruhishije rero wumvise yatakaye bibaza ngo uri kura prepare ibintu n'ikintu cyusanga kibabaje. Sara jesa gwara saa 10 gitondo gushika saa 6 z'ijoro nta telefone nikira nkoresha nanjye nzo saa 6 z'ijoro mvuze ngiye kuryama ejo atangura kunyandikira umeze gute nkibaza ngo n'umuntu sasa z'ijoro waba uvuye mu kazi ariko nkaje ntivuga ati ngira nibyo niko yahoze yamye ambaza byagenze gute ejo umeze neza nkibaza ngo n'umuntu nibaza ngo n'urukundo yarankunda kumbe ya bwari wescro bwiwe kandi kintu kintu cyambabaje ari no mu bantu batumye meba amashuri genje kurondera amahera urumva mwari misanzwe mukundanya kuva imyaka sibyo sarumva nahetse 3 meps ndavuga ati mbuye no ko ari byo yambwiye ati Elsa ibyo biragoye genda urondera Mariage niba tuce tugira mariage umbe yari yabipanze kuva kera warugeze mu wakangahe. Sara nageze muri première scientifique bon deja birababaje guheba amashuri bibaza yuko ufite umuntu w'umutima ukagenda kurondera ubuzima n'ubwo buzima urondeye ntihagire novuga ko ataco bwabamariye ataho mwigeze mushikaho mwari mukeneye. Sara namwe twashitse urumva ibintu byose yo byahereye mama nakatanutse mama yavuye ati Elsa twe ndurarwa no gukurira ishure guma uzogenda abajini waheza mama nkamubona nkigugu uko navuga ati wunkunda sinzotwarwa na mama kanumvirize idezi yiwe ndaremewe ndatuka mu muryango hamwe ngira n'ubwoba bwo kugenda ko navuga ati ndinze ntukwa na mama ndinze mbumwa na mama ngarutse umuntu mwena nta jambo ngifise ibatse ndi umwana w'imfura atangura kugira ibintu nk'ibyo namwe ndiko njana abavyeyi bacu bo bageze baramara amahesa ndagusetse mu mama kare pasetse nga ihangane sibyo ihangane sari take kubimenyesha na jeni yaje no kunegera kubishika no kubona amasisi ndamubona nako nageza no kuja kwiguwabo kuri telefone yarako bros sitamutora na sister we na ndamubaza mkihago yababwiye sinatuziba nibazoswe kuvuga ko ari hari ihangane sibyo Sara darusha twenyambara ico dushoboye tuzomuhamagara baje kuri ACTV tuzomurondera tumuhamagare hamakumbure nkuko habisabye tubahuje hama nahandi sinzi nta kintu kirekire je numva nokora kirenze kumuhamagara
hama tukabahuza kuko urumva biragoye ntituzi impamvu yafashe iyo ngingo. Ndatinda komesha y'abahungu benshi ndagusabye basaza bamanura hangana Elsa bazomuhanura kandi nawe nyamba yaragukunda nyamba afise umutima wo kugukunda ndishire ko atoguheba uko nyene sibyo zisarabaza ishatse kwifuza cyo kunzomukora basi ambabare basi numve ko nduhutse je nko kuzira ikintu nazi sinanamutahura nako namuronde basi twumvikana yaje kubiheba basi akabandanya mukundana hangana sibyo je nakubwiye ndabikwemereye warinze uza kuri ACTV tuzogufasha tumurondera uyo muhungu sibyo tumurondera uyo muhungu hamaze tubumvirije me nakubwiye biragoye kuko ushoka gira ikintu umuntu nawe wenyene ubwawe mwari mukundanye nuzi ico mwahuye nuzi ico mwapfuye rero utusanga bikoye me ugomba kuza mwaravuganye ambwiye ko ngihenze arambwira niwashika uzombye amasaha azobabwira muzoshikira ko byose ndayimubarira message yazisoma nkimugiye sanzoshikira ko ntigeze soha kunyishura ikintu naki iwabo hohora haje basi ndahatse nta kibazo rero nukuri kubwanje narengewe ngira nabibonye nabuze nibyo mvuga deja kirenze ico cyo kuvuga ati tuzomurondera uyo muhungu hama aje muhure mwumvikane kuko urazi no mu gukundana nimwe mwenyene mwari babiri ntanazi basi navareo ndabandamuha nyuma yuko nkore ivyo bintu mama yavyeje ngenda murondeze ndamufunge nta bintu nk'ivyo bakora umwana wanje ngo biherera sara mama namuvuga menda musabira imbabazi kandi urumva ko nenda mbabaye kubwiwe gusa hamusabira imbabazi hamwe mama mbwiye ati wera uraraba neza wararotswe kuko ukuntu namusabiye imbabazi amwe avuga ati je namubwiye mama ukabona wanka gusa kugira muhira ntibamufunge namubwiye ukabona bamufungishije ndaje mutoce mufunga nta nakimwe gusa kwanza ibintu byose je noba naramukoreye nta nakimwazi umwana nta nakimwe abona byose abona bibona nk'ubusa Elsa arabibona nyambara umuntu afise umutima nabone amariro uri kurarira kubwiwe sibyo nabona amariro uri kurarira kubwiwe agira impuhwe kugira agaruke basi mutume umubona irya nyuma nk'uko wabisabye ndifuza kumubona irya nyuma gusa nimba azovyanka ivyo nzoba ndamusabye ariko nta ngorane nzokomeza umutima ariko yabimyibwiriye ndamubonye kuko ndibaza deza ni nandi mezi arenga ko si ibintu byoroshe utari kurabona umuntu ukunda je namwe agaciro karusha k'abavyeyi nabahaye kuko urumva namwumve byose ndabiheba ariko byose yagumye abona ko ataco mazi wiwe amplis dose agacaca kumvangisha n'umugenzi wacu Caca n'ikintu kibabaje uyo mugenzi wawe usanga waramwizeye ariko ugaca usanga uri mvuge ko ari waguhemukiye bariko bategura predote sare ndumva ivyo byose ko bitegura mu mahera yacu sare byo nta kimwe ndiko ndatahura gusa nacu Mariage TV murumva ibintu birababaje kugenda kurondera amahera imyaka 2 irenga kwa mezi uri kurarondera ubuzima warafadikanije n'umuntu wibaza ati twiko turarondera kumbure tuzogira aho twigejeje hamukaje ugasanga yaraguhindutse mereka je mvuge vraiment wihangane sibyo bihangane ukomere mu mutima kumbure ni wamubona usanga yaranagize n'ikindi kibazo akabura nka telefone cyangwa akagira indi ngorane itaramenyekana mewewe ihangane je ndakwemereye ora jewe ndakwemereye jewe Sara nkuko waje ukamamagara ati atakamera ngira ico ndakubariye nanje ndabikwemereye tuko kuko wambwiye urazi wabo tugende tumurondere hama tumushikiriye tumve nawe icavuga sibyo Sara bukoze sinumva ikintu na kimwe novuga ati ndabashimiye kwaje banje ndarusha ngeze ku rwego no kuryamana kiryama bon hama Mariage TV murumva vraiment ibintu by'uyu mukobwa biragoye cyane me nkuko nabimwemereye tugiye kurondera uyo muhungu hama kuri micro mari kumwe na Mariage ciao naho butaha
STV, every story matters.